Mu mwaka w'ibihumbi 2026 umuntu arashobora kubaka inyubakwa ndende kurusha izindi zose ku isi. Ashobora kohereza mashini zitangaje mu isanzure, ahandi kuvuga ko ashobora kohereza satelite zigitangaza izikora ibikorwa bitangaje cyane. Ashobora no gukora ubwenge karemano, agashobora no gukora ibintu vyari bisa n'ibidashoboka mu myaka mike iheze. Ariko kandi nubwo isi yateye imbere gutyo, hari ikibazo kimwe kiguma gitera urujijo abahinga n'abakomeye cyane. Mu bice bitandukanye vy'isi hari ibintu vyubatswe imyaka amajana iheze canke imbere ibihumbi iheze. Ibintu binini cyane, biremereye cyane, vyubatswe neza cyane ku buryo bamwe mu bahinga bavuga bati nubu ntituzi neza ingene vyubatswe, ntituzi n'ubuhanga bwakoreshejwe kugira ngo bino bintu bishobore gukorwa n'abahinga bakomeye cyane bo mu myaka yashize. Kandi uko ubushakashatsi bugenda butera imbere niko ibibazo birushiriza kwiyongera kw'ibi bintu vyubatswe imyaka amajana n'ibihumbi iheze, kubera ko hari ibibanza vyerekana ko abantu ba kera bakoze ibintu bigoye cyane no kuyumvira gushika nuno munsi bisa n'ibidashoboka. Ibintu bituma umuntu yibaza iki kibazo kimwe gusa: nimba aba bantu batari bafise ordinateur, batari bafise na mashine zikomeye cyane zikigiye nk'ubwenge karemano, ibi bintu vyakozwe gute? Uno munsi muri kino kiganiro gikomeye cyane tugiye kurabira hamwe ibintu vya kera cyane abahanga buno munsi bataratahura neza uko vyubatswe. Ibi ni ibintu vyatumye amamiliyoni y'abashakashatsi, abanyamateka n'abahinga bakomeye cyane mu bwubatsi bamaze imyaka myinshi cyane bagerageza kuronka inyishu y'ibi bintu, ariko kandi ntibaratahura uko vyubatswe nuko vyashitse ku isi. Ibi ni bimwe mu vyerekana ko kera cyane hari ubwenge bw'igitangaza gushika nuno munsi bitarashobora gutahurwa, aho bimwe muri vyo biteye ubwoba cyane bituma benshi bavuga ko bino bintu bitakozwe n'ikiremwa muntu, ahubwo Imana ubwayo ishobora kuba yaramanuye abamarayika bayo bakaza gukora bino bintu. Niba ushaka kuvumbura no kumenya vyinshi kuri bino bintu, gumana nanje muri kino kiganiro kugeza ku musozo. Aha ni kuri Olivier Info. Niba ari ubwa mbere wanyuze, ibuka gukanda subscribe kugira ngo duhore tubana umunsi ku wundi. Ndaguhaye ikaze cyane muri kino kiganiro. Reka duhere ku kintu c'indwi abahinga buno munsi badashobora gutahura. Mu gihugu ca Zimbabwe hari ibisigarira vy'igisagara ca kera citwa Zimbabwe. Iyo ugishitse ko bwa mbere, ikintu ca mbere kigutangaza ni inkuta zaco. Izi nkuta z'iki gisagara ni nini cyane kandi ni ndende cyane, zubakishijwe amabuye manini cyane ashizwe hamwe atasi manimwe ikoreshejwe. Urukuta rumwe rushobora gushitsa hafi metero 11 z'uburebure. No kuvuga ko uburebure bw'izi nkuta bugereranywa n'inzu ndende cyane y'igorofa zine muri kino gihe. Ariko kandi ico sico kibazo gitangaje cyane kurusha ibindi. Igitangaje cyane kuri no nyubako nuko aya mabuye yose yashizwe hamwe atakintu na kimwe kiyafatanya, nta sima, nta kore, nta ferabeto, kandi nubu inyuma y'imyaka amajana aya mabuye aracyahagaze neza cyane nkaho yubatswe ejo haheze. Abashakashatsi bemeza ko iki gisagara cyubatswe hagati y'ikinjana cya 11 n'icya 15. Muri ico gihe Zimbabwe yari kimwe mu bibanza bikomeye cyane muri Afrika. Hari abahinga bavuga ko ishobora kuba yari centre y'ubudandaji bwahuza ibice bitandukanye vy'umugabane wa Afrika muri iyo myaka iri hagati y'ikinjana cya 11 n'ikinjana cya 15. Ivyo bisigura ko abantu baba aha hantu batari basanzwe habe na gato. Aba bantu bari bafise organisation y'igitangaza kandi bari bafise ubumenyi bwinshi cyane. Ariko kandi ikibazo kiguma kigaragara kugiza nuno munsi: ni gute bashoboye gutunganya aya mabuye ngo ahure gutyo kandi atakura na buhanga ryari rihari? Ni gute bashoboye kubaka inkuta nini cyane gutyo atasima bakoresheje? Kandi ni gute ivyo vyose vyashoboye kuguma bihagaze gushika nuno munsi, aho bigaragara ko hasa nkaheze ibinjana birenga 8 gushika kuno munsi? Mu myaka myinshi heze gushika kuno munsi hari abantu benshi banse kwemera ko iki gisagara cyubatswe n'abanyafrika, kubera ko badashobora kuyumvira ko ubuhinga nk'ubwo bwashobora kuboneka muri ico gihe. Ariko kandi ubushakashatsi bwaje kwerekana ko ico gisagara ari gikorwa cy'abantu babaye muri ako karere muri iyo myaka. Ivyo vyatumye Zimbabwe iba kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane vyerekana ubushobozi bw'abantu bo muri Afrika ya kera, kandi bikerekana ko abanyafrika ba kera cyane bari bafise ubwenge bw'igitangaza. Mu misozi miremire cyane y'igihugu ca Peru hari ikibanza citwa Sasiyahuamani. Iyo ucitegereje uri kure cyane ushobora kwibaza ko ari urukuta rusanzwe, ariko kandi iyo wegereye aha hantu niho ibintu bitangura kugutangaza. Ubwo rukuta rwubakishijwe amabuye manini cyane ku buryo amwe muri yo apima toni zirenga 100. Toni zirenga 100 no kuvuga ko ibi ari biro birenga ibihumbi 100. Uburemere bushobora kurenza amakamyo menshi cyane manini cyane yo muri kino gihe akoraniye hamwe. Sinzi ko wumva uburemere
uburemere bw'iribuye rimwe. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane si uburemere bw'ano mabuye gusa, ahubwo n'ukuntu ano mabuye yahurijwe hamwe kugira ngo abe ikintu kimwe. Iyo uyitegereje neza usanga ibuye rimwe rifise imfuruka nyinshi cyane, riba rifise imirongo myinshi, ariko kandi rigahura neza cyane n'irindi buye rigenzi ryaryo, ku buryo bamwe bavuga aho aya mabuye ahurira ko n'urupapuro ruto cyane rudashobora kwinjira hagati y'amabuye abiri. Kandi ivyo byose vyakozwe atasima ikoreshejwe, atakore, atana ferabeto ikoreshejwe. Abahanga bemeza ko iki gitangaza cyubatswe n'ubwami bwitwa Inca. Ariko kandi ikibazo kiguma kigaragara keshi iyo bavuze kino kibanza ni iki: ni gute bashoboye guca aya mabuye neza neza kandi akomeye cyane gutyo? Ni gute bashoboye gutwara no mabuye mu misozi mw'iyo myaka ya kera? Bakoresheje iki? Kandi ni gute yashoboye guhuzwa ku buryo hagati yibuye n'irindi atana santimetero imwe igaragara? Kubera ko iyo bakora ikosa rimwe gusa mw'ico gihe aya mabuye ntiyari guhura habe na gato. Kandi muri iki gihe uko umuntu arushiza kuyitegereza niko ikibazo kirushiriza kuba kinini, kuko ibi vyatumye babona ko abantu ba kera cyane bari bafise ubwenge bwinshi cyane bw'igitangaza. Ibaze guhuriza hamwe amabuye apima toni 100, kandi ivyo bigakorwa ata mashini zikomeye cyane nk'izigiye zihari, bikozwe n'amaboko y'abantu, kandi mu gihe kitari imyaka myinshi cyane nk'iyo byose ba muri iki gihe bikoreshejwe n'amaboko y'abantu. Mu gihugu ca Turki hari ikintu gisa n'inkuru yo muri sinema, kuko musi y'ubutaka hari gisagara kinini cyane citwa Derinkuyu. Ico gisagara nticubatswe hejuru, cubatswe mu gitandara kinini cyane kiri musi y'isi, kandi kino gisagara ntigifise amagorofa 2 canke 3 gusa, oya. Iyi Derinkuyu imanuka gushika ku nzego 18 musi y'ubutaka, ni nkaho hari iyindi si yihishe musi y'isi twebwe tubamwo. Abashakashatsi bavuga ko abantu bashika ku bihumbi 200 bashobora kuba baraba hano hantu musi icyarimwe. Aha hari vyumba, hari amabarabara, hari aho babika ibifungurwa, hari aho bororera ibitungwa, hari aho bakura umwuka, kandi ivyo byose biri musi y'ubutaka, kandi vyakozwe imyaka myinshi cyane iheze. Ariko kandi ikibazo nyamukuru kigaragara hano ni iki: ninde yacukuye ivyo byose? Bino bintu vyakozwe gute? Vyatwaye imyaka ingana gute? Ibibazo byose gushika nuno musi nta muntu numwe abifitiye inyishu, kubera ko uko ugenda urushiriza kwinjira muri Derinkuyu niko urushiriza gutahura ko atari ubuvumo busanzwe habe na gato. Iki ni igikorwa kinini cyane kandi cyatwaye imyaka myinshi cyane. Igitangaje kurushiriza nuko hari ibice byinshi cyane vy'ico gisagara bitarigwa neza gushika nuno munsi. Ivyo bisigura ko hari amabanga menshi cyane agishobora kuba yihishe musi y'ubutaka, kandi hari byinshi cyane bitaragaragara. Muri Ethiopia hari kimwe mu bibanza bikomeye cyane vya Afrika. Iki kibanza cyitwa Lalibela. Iyo umuntu abonye amafoto bwa mbere y'iki kibanza akeshi yibaza ko aya masengero yubatswe nk'izindi nyubakwa, ariko ukuri kwizi nyubakwa kuratangaje. Aya masengero ntiyubatswe ahubwo yaracukuwe. Mu yandi majambo, abubatsi ntibongeye ko amabuye korana no masengero, ahubwo bakuye ko amabuye barayabaza gushika aho hasigara urusengero rwose. Ikintu gitangaje kurushiriza nuko amwe muri ayo masengero yaciwe mu gitandara kimwe gusa. Nukuvuga ko urusengero rwose n'inkuta zago bikomoka mu gitandara kimwe vyabajwe gushika habonetse urusengero. Nta gice na kimwe cyahujwe n'ikindi, nta mabuye yateranirijwe hamwe, kandi nta sima yakoreshejwe. Abahinga bemera ko aya masengero yubatswe mu kinjana cya 12. Ariko kandi n'ubu abantu benshi baracibaza ukuntu igikorwa nk'iki cyashoboye kurangira mu kinjana cya 12, kubera ko gukora ikosa rito uriko urubaka ibintu nk'ibi washobora gusambura igice cy'urusengero cyose kandi mu kanya gato. Ibi vyerekana ko hari organization ikomeye cyane yatuma atakosa na rimwe riba. Gushika no musi hashitse igikorwa gitangaje cyane cyo mu myaka ya kera, aho abantu bava ku migabane yose yo kwisi baza kuraba kino kibanza. Kino kibanza ni kimwe mu bibanza vyinjiza amafaranga menshi mu gihugu ca Ethiopia. Kugeza uno musi Lalibela iracafatwa nk'ahantu heranda cyane ku myizerere y'abizera bino bintu, kandi ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane vyerekana ubuhanga bw'abubatsi ba kera cyane muri Afrika. Musi y'umusenyi wo mu bugaragwa bw'igihugu ca Misiri, hafi yaho hari piramide zizwi cyane ku isi. Hari ahantu abantu benshi batigeze bumva gushika kuno musi. Ahantu niho hari serape w'umudosakara. Iyo umuntu ayinjiyemwo abona amakoridoro maremare cyane yaciwe musi y'ubutaka. Iki ni kimwe mu bibanza bikomeye cyane kandi biteye ubwoba.
ariko kandi uko ugenda winjira imbere niko utangura kubona ikintu kidasanzwe. Hari amasanduku manini cyane yakozwe muri granite, zimwe muri zo zishobora gupima toni zirenga 100. Uburemere bushobora kugereranywa n'ibintu binini cyane muri kino gihe, ariko kandi ikintu gitangaje kuri ano masanduku si uburemere bwayo gusa, ahubwo nukuntu ano masanduku yakozwe. Iyo ano masanduku yakojeje ko ukuboko uba wumva yoroshe cyane, hari naho agaragara nk'ivyirore ubu dukoresha mwino myaka. Imfuruka zayo ziraringaniye cyane nk'izakorewe mu nganda z'iki gihe, ku buryo bamwe bavuga ko bisa n'ivyaciwe ni mashini za kino gihe zikora mu nganda zikomeye cyane zino myaka. Ariko kandi ivyo bisanduku vyakozwe imyaka ibihumbi iheze. Aha niho rero ikibazo gitangura kugaragarira, mbe ni bande bakoze bino bintu? Babitwaye gute gushika hano hantu muri ano makoridoro ari mu kuzimu? Kandi bashoboye kubikora gute ku rugero rw'abahinga bakomeye cyane bino myaka? Abashakashatsi bamaze imyaka myinshi cyane biga bino bintu, ariko kandi gushika n'uno munsi ntibaratahura neza uko vyakozwe. Iki ni kimwe mu bitangaza bikomeye cyane bigaragara mu mapiramide yo muri Egiputa, kandi bigiteye ubwoba gushika n'uno munsi, aho benshi bibaza nimba bino bintu vyarakozwe n'ikiremwa muntu canke ari izindi mbaraga zitagaragara zoba zarakoze bino bintu mu myaka ya kera. Sivyo gusa, mu gihugu ca Libani hari ikibanza ca kera cyane citwa Barbeki. Aha niho habonetse rimwe mu mabuye manini cyane kurusha yandi yose yigeze acibwa n'abantu kw'isi. Iri buye abenshi barizi ku izina ibuye ry'umugore atwite. Iyo umuntu agegereye atangura gutahura ko hari ikintu kidasanzwe cyakozwe mu myaka ibihumbi iheze. Iri buye ripima hafi toni 1000. Toni 1000 no kuvuga ko ari ibiro birenga miliyoni. Mbe urumva ubu buremere? Ibiro birenga 1000 n'uburemere tudashobora kugereranya ko runo munsi. Ubu n'uburemere budasanzwe. No muri iki gihe kumara kubaza iri buye byosaba imyaka myinshi cyane, kandi byosaba ibikoresho bihambaye cyane, mbere bigasaba n'ikoranabuhanga. Ariko kandi ikintu gitangaje nuko hari n'ayandi mabuye menshi cyane asa naryo yakoreshejwe mu nyubakwa zo muri aka karere muri iyo myaka. Aha niho ikibazo gitangura kugaragarira, mbe ni bande bashoboye gukora bino bintu? Kandi ko tuzi ko ata mashini zabaho kino gihe, ibintu vyakozwe gute? Iki ni kibazo abahinga benshi gushika n'uno munsi bacibaza. Mu binjana vyinshi abantu bagerageje gutanga inyishu zitandukanye kuri rino buye, ariko kandi n'uno munsi nta nyishu iraboneka. Ikibazo nyamukuru kiracyahari gushika n'uno munsi, kubera ko igihe cyose umuntu abonye rino buye aca yibaza ati mbe bino bintu vyashobotse gute? N'uno munsi ikibazo kiracyari ikinyene, nta muhanga nta ukomeye arashobora gusigura ingene rino buye ryashoboye kubazwa. Kino ni kimwe mu bintu biteye ubwoba cyane kandi bitangaje vyakozwe mu myaka ya kera. Mu gihugu cy'Ubuhindi hari urusengero rwatumye isi yose ibura ico ivuga. Urusengero rutangaje cyane mbere ruteye ubwoba. Uru rusengero rwitwa Kairasa Temple. Iyo umuntu arubonye bwa mbere aca yiyumvira ko rwubatswe nk'izindi nyubakwa, kuko abona umengo n'urusengero rusanzwe. Ariko kandi ukuri kwishe kuri runo rusengero kuratangaje cyane. Kairasa ntiyubatswe nkuko izindi nyubakwa zubakwa. Kairasa yaracukuwe irabazwa. Abubatsi bayo ntibubatse izindi nyubakwa nkuko abakera bateraniriza amabuye hamwe, ahubwo barabaje. Inkingi, ingazi, ibisenge, ivyumba n'ibishushanyo biri muri runo rusengero byose vyarabajwe, kandi vyabajwe mu gitandara kimwe. Abashakashatsi bavuga ko amamiliyoni y'ibiro vy'amabuye yakuwe aho kuri runo rusengero kugira ngo rugaragare kandi rube urusengero rw'igitangaza. Ni gute abantu ba kera bakoze igikorwa nk'ico atabikoresho byo kubaza bari bafise? Bino bintu vyabatwaye imyaka ingana gute? Nimba amabuye ariyo bakoresha mu kubaza yandi mabuye, ibi bintu vyakozwe gute? Ikibazo gikomeye cyane kibazwa gushika n'uno munsi, kubera ko ikosa rimwe gusa ryari gutuma imyaka myinshi cyane y'akazi yiyongera mbere urusengero rwononekara. Nico gituma kugeza n'uno munsi Kairasa ifatwa nk'imwe mu nyubakwa zitangaje cyane kurusha izindi zose zigeze zikorwa n'ikiremwa muntu gushika n'uno munsi. Muri kino kiganiro twarabiye hamwe inyubakwa zikomeye cyane, ariko kandi ikibazo gikomeye cyane ni gute bino bintu bimaze imyaka ibihumbi byinshi cyane ku isi bitarashobora gusenyuka, mu gihe abino myaka bemera ko bafise ubwenge buhambaye cyane. Iyo bubase ikintu kikamara imyaka amajana 2 yonyene, bavuga ko ico kintu cyari cyagatangaza. Ariko kandi byinshi mu byo tubonye muri bino bintu bikaba bimaze imyaka irenga amajana 5 ku isi ya rurema. Ariko ukuri nuko ivyo twabonye uno munsi sivyo byonyene bitangaje cyane,
cyane kandi biteye ubwoba. Kandi gushika n'ubu hari ibigiteye urujijo abashakashatsi benshi cyane n'abakomeye mu vyo kwiga amabuye, ibisagara n'inyubako. Kandi uko ubushakashatsi bugenda butera imbere niko ibintu byinshi biguma bivumburwa kandi bigakomeza gutangaza isi. Ariko kandi ikibazo kiguma kigaragara imisi yose ni iki: mbega abantu ba kera twuba twarabafashe nabi tukibaza ko ubwenge baba bari bafise bwari munsi cyane y'ubwo dufise no munsi, canke hari ubundi bumenyi tutarashobora kumenya inyuma y'abantu ba kera cyane. Ikintu kimwe cyo nico tuzi neza, nubwo haciye imyaka ibihumbi vyinshi cyane, ivyo bitangaza biracyashobora guhagarika umuntu buno munsi akabura insiguro yavyo. Reka ndakubwire neza ko ibi si vyo bintu vyonyene bitangaje kandi biteye ubwoba nkuko nabikubwiye. Niba wifuza ko ndakuvumburira ibindi bintu bitangaje cyane bikomeye vyabaye urujijo gushika nuno munsi kandi abenshi babuze inyishu bikomeye no gusumvya ibi, andika muri komenti ijambo igice cya kabiri. Ni hano turangirije kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Duhure muri video y'ubutaha hano kuri Olivier Info.